bakunzi b'Imana mwese mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri Samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Uyu ni wa mwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana Eklezia idutegekaniriza ku munsi ku munsi. Tugira rero tuzirikane ijambo ry'Imana ryo ku gatatu wo mu ndwi ya 11 yo mu gihe gisanzwe c'amasabamana umwaka utagaburika na kabiri. Ibisomwa by'uyu munsi tubisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere twagikuye mu ibarwa ya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abanyakorenti kigabane c'icenda kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'11. Mu kwitsa ico gisomwa dukoresha izaburi 111. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayishikijwe na Matayo mweranda kigabane ca 6 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 6 tugasimba tukaja ku karongo k'16 gushika ku karongo k'18. Muri kumwe rero na Patiri Dieudonné Ntamavukiro wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Dutege yompi umukama atuyagire, yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Inshuti zanje, ubiba bike azokwimbura bike, ubiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Umwe wese natange ico yiyumviriye ku mutima, ntabitangana amarira canke agahato, kuko Imana ikunda uwutangana kamwemwe. Erega Imana ishobora kubasasagariza ivyiza vyinshi ngo mwamane imisi yose muri vyose ivyo mukeneye vyose, maze musagarare mu bikorwa vyiwe vyose, nk'uko vyanditswe ngo yaragabanirije aboro ku vyiwe, ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose. Ubutabaza umubivyi imbuto n'umukate wo gufungura, azobatabaza namwe imbuto, agire ko ayisesekaze, kandi azogwiza ivyavuye ku butungane bwanyu. Mumaze kuba abatunzi muri vyose, muzoshobora gutanga mutitangiriye itama, ivyo mwakoze bigatuma bashimira Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahiriwe umuntu yubaha umukama. Hahiriwe umuntu yubaha umukama. Hahiriwe umuntu yubaha umukama, akorana akanyamuneza amabwirizwa yiwe. Uruvyaro rwiwe ruzoba rurangiranwa mu ntara, umuryango w'aberanda uzohezagirwa. Hahiriwe umuntu yubaha umukama. Ubutunzi n'ubukire biri mu nzu yiwe, ubutungane bwiwe buzorama imyaka n'imyaka. Mu mwijima niwe muco w'abantu b'intungane, akagira impuhwe, ubushikirane n'ubutungane. Hahiriwe umuntu yubaha umukama. Ingene atabara boro ntawovyigana, ubutungane bwiwe buzorama imyaka n'imyaka, ububasha bwiwe nirurangiranwa. Hahiriwe umuntu yubaha umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati, nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo bashime. Ahandi ho so wanyu wo mwijuru nta mpera zobaha. Niwagira ico uhaye umurushwa ntukigire uririmbo, kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira, ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndabibabwiye impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwagira ico ufumbatishije umworo, ukubamfu kwawe ntikuze kumenye ico kuryo kugize, kugira ngo ico utanze kigume mu mabanga. So wawe abona ikimizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera ahabona mu masinagoga no mu mayira abiri ngo abantu bababone. Nukuri ndabibabwiye impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwashaka gusenga inje haruguru hiherereye
wugara urugi uheze usenge so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha nimwijigwe nkuko abanyabwishime bagira bakinyankabiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndabibabwiye impera yabo baramaze kwishikira. Weho rero ni wisonzesha inogereze mu mutwe wiyoge mu maso abantu ntibamenye ko wisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguhera kwimpera. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, turahejeje kumviriza ibisomwa by'Eranda. Mutima mweranda nadufashe kubizirikana neza no gukuramo ifungurwa idukwiye uyu munsi. Ibisomwa by'uyu munsi biduhamagarira kugira umutima w'urukundo n'ubugwaneza, mu gufashanya, mu gusenga no kwisonzesha, tutarinze guhamagara ishengero n'ibimenyesha makuru ngo birange ivyo dukora. Mu gisomwa ca mbere twumvise ngene Paulo atumirira abakristo b'i Korenti kugira ubugwaneza n'urukundo, bakabigaragariza mu kwikora ku byo batunze, bagasangira n'abandi ataco bibikiye. Yababwiye ati ubiba bike azokwimbura bike, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Yabandanije ababarira ati umwe wese natanga ico yiyumviriye ku mutima, ntabitangane amarira canke agahato, kuko Imana ikunda utangana kamwemwe. Bavukanye, aya majambo ni inkora mutima ku muntu wese ashaka guca mu makanda ya Kristo. Natwe dutumiriwe gusangira ivyo dufise no gutabara boro mu gutanga tutitangiriye itama, gutanga tutarindiriye impembo. Turamaze iminsi mbere duhimirizwa gutanga ico dufise ngo ubutumwa muri Ekleziya burangurwe neza. Muri iyo minsi heze harabaye isekeza rya Mariato, aho twahimirizwa gufasha umuvyeyi wacu kudufasha, kandi ivyo ntibirangirana na Mariato. Ariko hari n'ubundi butumwa muri Ekleziya usanga busaba intererano y'umwe wese ku rugero rwiwe. Nko muri ukwezi kwa Ruheshi twama dutumirirwa kwitanga no gukora mu bworo bwacu ngo duterere ubutumwa bwa Bibiliya. Uwutanga kugira ngo afasha boro canke uterera ngo ubutumwa bwa Ekleziya burangurwe neza azobironkera impera ku Mana. Ariko rero no kuraba neza, si vyiza ko umuntu agira uririmbo iciza akoze. Umuntu nafasha abandi kugira ngo yerekane ko ari intungane imbere y'abantu, ngo bari ubwiyorobetsi. Mu nkuru nziza twumvise, Yezu abwira abigishwa biwe ati nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime. Uwo shaka gufasha abandi kugira ngo yihayagize niyo abigize kubera urukundo afitiye abandi, yoba abigize kubera ukwikunda. Mu yandi majambo, yoba ariko ayigirira ico bita marketing. Niho rero Yezu avuga ati ico haye umurushwa ntukigira uririmbo, kumwe bibara uko batari bagira mu masinagoga no mu mayira ngo abantu babanira hazi. Ikindi twozirikana nuko ukugaragaza ubugwaneza n'urukundo bitabonekera gusa ku kintu kiboneka canke amahera utanze, birabonekera kandi no mu gisabisho no mu kwisonzesha. Igisabisho n'umwanya mpereza Imana kubera yonyene no kubera bene wacu, nkayisenga, nkayitangarira, gatangarira ivyiza hengeshanya kungirira, nkongera nkabera mu ngoro abandi nkabasabira. Muri ico gihe manahevye ibindi vyari kunezera nko kuraba televiziyo, kuja muri sport canke mu kabare n'ibindi. Murazi ko hari bitunezera byinshi gushika naho tubura iminota 5 yo kuyaga n'Imana. Ufasha kanya gasenga Imana, agasabira abandi, abatanze umwanya wiwe mu bintu bihambaye rwose kandi bikirurutse umutima wiwe mu vyiza vy'Imana. No kwisonzesha biragaragaza kwitanga. Sinisonzesha kugira ngo nje mfata ikiguzi c'ivyo nari gufungura ngo ndagishire muri Caritas canke ngo ndagishikirize umwora gikeneye gusa. Iyo nisonzesheje mba nitanze jewe nyene kugira ngo uwundi abeho,
banivuye ko kubera urukundo mfitiye Imana n'abantu. Ivyo nivyo biheza bikanzanira umunezero n'amahoro. Ivyo rero ntibikenewe ko nereka bose ko nisonzesheje. Nka Pawulo rero, Yezu aduhamagarira kurondera umuzi w'urukundo mu ntimatima y'umutima wacu no kuba muri urwo rukundo nyene. None rero nitwaba tugize ico dufashisha umworo, nitwaba dusenga canke twisonzesha, nizorondere ko bose babona ko turi abantu b'intungane, nizorondere gushimagizwa n'abantu, ntituzobigire twiyumvira ko Imana yabibonye ngo izobiduhembera, tuzobigire riho kubera urukundo. Papa Benedicto wa 16 niwe yavuze ati, ugufasha umworo nibwirizwa ry'ubutungane imbere yuko riba ibwirizwa ry'urukundo. Ariko urukundo ruri hejuru y'ubutungane, mugabo ntirushobora kubaho atabutungane. Ubutungane nabwo no guha umuntu ivyiwe atakindi ufatiye ko atari uko ari kiremwa c'Imana. Tubimenye neza, ivyo dutunze si vyacu 100%. Twebwe turabo kubitunganya neza. Yezu atwigisha ko urukundo nyarwo atari rwa rundi rubenekera mu gufashisha ikintu umworo gusa. Urukundo nyarwo ni rwa rundi rutuma twitanga twebwe nyene, tukihereza Imana nk'ukanyeranda. Ivyo umuntu yovyisomera mw'ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyaroma igabane c'12 ku murongo wa mbere. Ico rero nico bari gikorwa nyaco kigaragaza ubutungane n'urukundo ku Mukristo, arico Data hangamye mwijuru abona kirahihishije akazokitwishura. Amen. Imana ibahezagire mwese.